Byiza ko muhema wampaye muntu w'Imana nukuri kwa Munga Imana yonyene aha kwa Nyaburunga wampaye inka nukuri kwa Mungu jewe ntabona umengo nigora erega nukuri kw'Imana nzosanuka igihugu ndagisigaye mu ndumwe aho ko nukurika. Désormais message ivuye ku mushikiranganje nuko imiduga yose mufata iri kuri yarengeje le prix du ticket de transport muca muyica 500,000. Kene bw'amazi mu ntara ya Cibitoke burabangamiye abagwayi n'abagwaza ku bitaro bikuru byo muri iyo ntara. Iyo bakeneye kwiyoga canke bavuye mu tuzu twasugumwe bica bigorana. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Kino gihe novuga yuko mu gihugu c'u Burundi hari imigwi ibiri y'abantu babona ubuzima ugutandukanye. Hariho umugwi w'abantu babona yuko igihugu c'u Burundi kiri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere. Abo bakabikwemeza neza, mbere iyo uvuze igitandukanye n'ico abo bantu babona yuko kumbure uri umwasi w'igihugu. Hariho n'uwundi mugwi w'abarundi babona yuko Uburundi bushitse aho umwasi ashaka. Abo bobo rero ubwanwa buza bwarafutse umunwa. Bamwe muri uwo mugwi babona yuko n'Imana yobisa niyibagiye Uburundi. Hariho muri uyo mugwi ababona yuko vyoba vyiza ari uko bavuye mu Burundi bakabuhunga, bakaja kuyasambiriza ahandi, bagafuma bamererwa nabi, batari imbere y'abagore n'abana, canke bakaja kuyasamvya kugira ngo ntibapfire mu miryango yabo. Bemeza yuko umuntu asigaye mu Burundi muri uyu mugwi ari uwabuze itike. Ivyo rero mvuze bikumvikanira muri aya majambo. Byiza ko muhema wampaye muntu w'Imana nukuri kwa Munga Imana yonyene aha kwa Nyaburunga wampaye inka nukuri kwa Mungu jewe ntabona umengo nigora erega nukuri kw'Imana nzosanuka igihugu ndagisigaye mu ndumwe aho ko nukurika nukuvuga aha mu Burundi ubu umuntu wese apambana no kuhava. Ari turahanzwe ndugu yangu nukuri kw'Imana. Murumvise ivyo avuze atahubona turahanzwe. Ugeragaje kuraba rero nk'aba bantu ndiko nderekana ngaha urunugwaruka ruheruka kwinjira mu ndwi iheze muri Tanzania rutagira ivyangombwa. Aha murabona yuko abapolisi bo muri Tanzania bari babashoreye no mwibohero. Bababwira bati aha murapfungwa canke naho murihe amadolari 500. Kubera iki none bemera bagasohoka igihugu atani ivyangombwa bafise mugabona gusa bagasohoka? Kubera iki bafata iyo riski? Ni kubera kumbure ibintu bitoroshe nk'uko uyu munyeshure yariko arabivuga. Umuntu wese apambana no kuvaho nukuri kwa Mungu reka ningorane wampaye ngutiza ngo pe uko nukuri nukuri kw'Imana ubu abarundi twamaze kwiyakira basi twamaze kwiyakira nukuri. Ubu rero bavuga ngo iyo inyuma ihaga inkoni. Ubu rero umuntu yabuze itike yo kuvaho cyangwa umuntu yabuze ukuvuga ati jewe ndahagenda gute. Ubu rero ni wahaye emwe aremera neza mu kirundi cyumvikana nukuri kwa Mungu. Yasigayeho umuntu w'Imana uwo muntu apambana emwe no kuvaho kuko benshi bariko barananirwa no kubaho. Abenshi nukuri biriko biranka ukuntu baba ngaha mu Burundi byanse neza rero neza. Murumvira ijambo ga yemwe incuro yo barivuze
ati vyanse mu ndero, ati vyanse yuko abantu bashobora kubandanya babaho, ati vyanse. Rero za wumva ngo yo uyo ni umwasi w'igihugu, uwo ni umwasi w'igihugu, ngo murumva aya majambo ariko avuga twese turiko turatera imbere, igihugu kiriko kiratera imbere, uwo nawe ariko avuga yuko ubuzima bwanse. Nico gituma nababwiye nti ubu mu Burundi hariho imigwi ibiri. Voilà, abavuga yuko Uburundi buri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere, n'abandi babona yuko Uburundi ahubwo butera bunyika, bitera vyanka. twiyakiye kweri. Ibisigaye umuntu w'Imana nukuri kw'Imana kudutabariza sana, nayasigayeho Imana yo mw'ijuru n'izotsa urubanza ku Burundi, nayasigaye ikaye nta mavugwa ntayo nukuri. Samutse wa muririmbyi ngo nta makuru dufise, natwe ntitugira namba nukuri. Abantu twabuze uburyo bwo kuva hano hantu basha ni ngorane. Ati nukuri kw'Imana ekaye. Murumva yuko umunyeshure aza yarihebuye, ariko naho biruko nagomvye kugira icigwa kugira ngo turabe yuko ivyo umunyeshure yeko aravuga ari vyo canke ari vyo ariko arigirisha. Aya arashobora kuba ari amayeri y'abantu mu kwanka igihugu, bagatangura kuvuga ngo rumva ngo ubuzima bwase kubera banka igihugu. Voilà, canke naho ugasanga ibi bintu bivugishwa n'akabonge basha aza yarakubititse yaremeye, mu vy'ukuri harabavye ata kintu na kimwe abeshemwo. Reka rero turabire hamwe ivy'ubwo buzima atubwiye ingene bipanze, turabe yuko bushoboka canke budashoboka, turabe yuko bugoranye canke bworoshe kino gihe. Ariko reka tubanze twumvirize ijambo ry'ihumure umukuru w'igihugu cacu yariko aratanga kuvyerekeye igitoro. Aho ntihenze umengo hari mu kwezi guheze. Hari nakanda abwire nibaza kuno munsi igitoro ca mbere kira ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafine. Yego. Kandi ndazi ko twafise ubwato butatu buri mu nzira. Mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye, ababitoba bari turagenda. Dufise abantu bakoreshwa n'amashetani ngaho. Intovyi ziriho kandi nimurondera intovyi ni batoyi, n'ibigabo bigenda mu majipe beza meza. Naha kubahere jewe turiba turagwana turahanganye ngaho. Ico gihe umukuru w'igihugu akivuza iryo jambo, guhera uwo musi abarundi batanguye kuvuga bati muraturabira kwica ari ca gitoro yatubwiye umukuru w'igihugu. Bari bazi yuko kiriko kirapakururirwa ahantu canke gihava gipakururirwa ahantu. Hariho abaciye batangura kuvuga yuko igitoro cashitse. Voilà, hagize uvuga ati jeko ngiye kuri station kanaka humye, mwebwe ico gitoro muriko muravuga kiri hehe? Kaza wumva kubwiye bati jewe ko mfise imodokari reservoir yuzuye, wovuga yuko atagitoro kiriho kabuki. Abantu bakazunguruka barondera igitoro bagahebura. Iyinga rimwe atagitoro, amayinga abiri, amayinga atatu, ibintu biguma kwa kundi nyene. Baritega bwa bwato ko bupakurura igitoro barahebura. Gushika ino saha bwa bwato ntiburashika. Mu nyuma haraza gake gake ko kiyiko nticigeze gikama ngo gikame gose, kandi n'ubu niko bimeze. Uno musi kibonetse ejo ntikiboneka, hirya ejo ntikiboneka, hakazosubira akaza akandi. Uno musi bavuze ngo essence iriho, amazutu yabuze. Ibi bintu rero biriko birica akazi cane. Kaminuza rero umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji yasohoye ingingo yerekana ibiciro badategerezwa kurenza. Aha ndavuga abunguruza abantu. Mwumve nta gitoro gikwiye kiriho. Nukuvuga ngo uwo muntu akora akazi yunguruje abantu ategerezwa kugura igitoro ca magendu. Dufate yuko iritiro kw'ipompo
amafaranga azwi ari 4,450. Kuri magendu naho usanga bariko bakidandaza iritiro ku 10,000. Mwishire mu kibanza c'aba bantu, mwiyumvire umuntu ariko arakora akazi kukunguruza abantu, iritiro yariguze 10,000 kuri magendu. Yohavaga abantu b'Imana agapakira nk'umwe yagura igitoro ku 4,450. Oya ntivyokunda. Nukuvuga ngo rero ubu leta yabategetse yuko babwirizwa kubahiriza ibiciro nk'uko igitoro kiriko kigurwa kwibeyi isanzwe. Yafashe yuko igitoro arinywa nawe, oya reka mvuge nywesha nawe kuko ntawe unywa igitoro. Mu yandi majambo ubutumwa babahaye bababwiye bati ntiyagira umuntu n'umwe asubira kunywesha igitoro c'amagendu. Mu yandi majambo kandi ni nkuko bababwiye bati atagitoro kiriho nimwicare. Voilà, bika imodoka. Hari bindi murumva yuko mu majambo make ivyo leta ibigize ni ibintu bidashoboka. Kukubwira ngo kurikiza amategeko nk'uko igitoro kiriho kandi atakiriho. Voilà. Sogashira kuri Facebook ndahomera. Azogashira ndagoya kuri Facebook. Mugabo intuzeye imodoka igaza ko amapacu ari imodoka tuzokira ryari. Bujanda isaba imodoka ikavoma ku moto. Aha munyumve neza, nta mwongo wuri sato ibidahizwe. Hariho n'abantu baba begito usanga kumbure rwaciye rubu rudandazwa rwabo, urudandazwa rudaciye mu mategeko, aho usanga banywesha imodoka hanyuma bagaca baja kukividura. Ivyo rero ni ibintu bibi. Ariko muri rusangi hariho ingorane z'igitoro, nta gitoro kiriho muri rusangi. Voilà, abantu rero bahora bunguruza, aba bashoferi bahora bunguruza abantu ari uko barosa ho gatoro ka magendu. Voilà, nukurenza barenza kuko byari bizwi yuko ari kwiyaranja. Nukuvuga ngo haji hasohoka n'ingingo ihambaye bati uwo mufata yarengeje mu gupakira canke akarihisha mahera ari hejuru yayo twavuze, imodoka yiwe ce muyifata muyishire kwishene ave ngaho atanze 500,000. Ataruko naho aca afungwa. Désormais message ivuye ku mushikiranganje nuko imiduga yose mufata iri kuri yarengeje le prix du ticket de transport muca muyica 500,000. Mwica 500,000. Mugacha le chauffeur et le véhicule sur chaîne, le chauffeur mugacha pendant une semaine. Ibyo rero bikorere ko ibyo mwamaze guca à partir de maintenant mutangura guca 500,000 chaîne pendant une semaine, chauffeur mugasho pendant une semaine. Bache basohoka acha sohoka ari uko arisha ayo 500,000. Voilà le message ivuye ku mushikiranganje wacu aturongoye. Voilà, ibi byose ibitasi abanyagihugu bari maguwe 550 ngaho. Ibi byose bikoranye na bimwe navuga abashoferi birabarengera. Ingaruka mbi rero zaciye ziba abashoferi bakibagira bati okay nta kundi reka ubutumwa mwaduhaye twabwumvise ko atagitoro dufise. Voilà, reka rero tureke gukora. Kuri uyu wa Mungu mu ntara za Muyinga na Rumonge abasanzwe bunguruza abantu haba ku gatwe kabo canke biciye mu agence ntibakoze imvo n'ibiciro byo kwiyunguruza
byari bihasanzwe vyashinzwe na leta aho abunguruza abantu bavuga ko boba bariko bakora bahomba. Inkuru tuyibaze Clovis Niyonzima. Kuva mu gatondo ko kuri uyu wa Mungu ibikorwa byo kwiyunguruza byahungabanye mu ntara za Muyinga na Rumonge aho imiduga yunguruza abantu yasa n'iyahagaritse gukora. Isoko ryacu mu ntara ya Muyinga rivuga ko atamodoka n'imwe yaboneka. Mutari n'akazi gahagaritse ukumva yuko bamanukije ibiciro yuko bahomba nta modoka n'imwe iriko iragenda yerekeye nta Muyinga kazifeshe abanyeshuri bamwe bariko baragenda n'amaguru kumva ko buri miduga. No mu ntara ya Rumonge naho nuko uretse ko ho imiduga itakoze ariyo mu bwoko bwa Coaster. Imodoka niyo ntabwo iriko zirakora bahisemo ngo kuzishyira mu mazu kugira ngo bahave bakora bahomba. Kare mu masandiri kuri parikingi hari abantu benshi barindiriye imodoka batwara i Bujumbura ariko ziraboneka yuko nta modoka zahari. Uwo kudakora vyatumye abanyeshuri bitegura kuja kw'ishure bamwe babura uko bagenda abandi bemera kuriha amafaranga y'umurengera. Kugenda kw'ishure ni ikintu kigoye kuko n'uwemeye kugendagenda kw'ibeyi nini cyane. I Bujumbura uzindutse uva ngaha mu Rumonge n'ibihumbi 10 ariko uko amasaha ateragenda amafaranga atera yiyongera. Usanga uri kugenda ku 200 canke n'ibirenga kuri ziriya modoka za Probox. Ikindi abo bagendesha imiduga yunguruza abantu bavuze gituma bahitamo gushira imodoka zabo mu mpangu nuko hambavu yuko ibiciro bahawe babikurikije boca bahomba ngo igitoro cabonetse naho bagiye kunywesha kuri station hari amahera babaca kugira ngo bashobore kunywesha. Urakoze Clovis Niyonzima. Ukwiyunguruza biracari ingorane yaba mu ntara ya Bujumbura canke mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gikenye cane, ico mu bwoko bwa essence naco camaze urume rumara. Nadege Irakoze. Muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu barezi na RP yabamenyesha ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gikenye cane ibituma ingorane zo kwiyunguruza zishibonekeza kuko imodoka zinini zunguruza abantu zikoresha mazutu. Ivyo navyo bigatuma ibiciro vyo kwiyunguruza bidahengeshanya kuduga. Eka nubwo essence yabonetse kwiyunguruza nta kirahinduka biracagoranye cyane kuko amazutu ntaraboneka. Tukabona yuko mu gihe amazutu ariyo ngira ngo yafasha cyane kubera ko ya kwate zitwara abantu benshi. Nacyo gituma n'ubu nta kintu kinini gihagije kirahinduka. Barashima kwiyunguruza ku mabajaji cyangwa ku mamoto naho nyene bacaguma bikika mu kizi bice biri hejuru kwa kundi. Ikibazo c'ubukene bwa mazutu no mu ntara ya Gitega ni nkuko nyene abanyagihugu bavuga ko atana hamwe ico gitoro ugisanga ku ma station. Abafise imodoka nini zikoresha ico gitoro bakavuga ko bari mu kangaratete ngo kuko no kuri magendo mazutu itakiboneka. Igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ntabwo rimwe kuva kuri politike ibihise nko mu Magarama hari parikingi ni hoho bashe barumiwe gose nta bene n'imwe iri ku kazi kandi si bene gusa rero n'imodoka nini nk'amafuso amadina yose biraparitse amazutu bironka umwiheburo ni mwinshi. Kuri magendo cyabura kigurwa kilo 17,000 ariko nayo nyene ntikibonekeye magendo. Abo banyagihugu bava muri izo ntara zitandukanye z'igihugu babandanya basaba abategetsi b'u Burundi gukora ibishoboka abarundi bakava mu ngorane zidasanzwe zo kwiyunguruza bamaze n'igihe kitari gito zitegwa n'ubwo bukene bw'igitoro bwama bwisubiriza. Nimwumvise ingene bimeze ga yemwe aho hirahiye ukavuga ibi bintu bagusamira hejuru ngo uri umwanzi w'igihugu uri kuvuga ibitabaho w'igitoro kiriho urumva ingendo iriho kandi ingaruka mbi ziriko zigaragaza neza. Sivyo gusa agasukari karaye kadugijwe ibice 150 kwijana. Agasukari karaye kavuye ku 3,500 bagashira ku 8,000 kuduza ikiribwa inchuro 150 kwijana. Aha generale majoro Aroyize ndayikengurukiye aratubwira ico vyavuyeko. Niwe arongoye ihinguriro rya Sosumo. Ishami Sosumo twaraye dusiremo ibiciro by'isukari ahanini twisunze bwa mbere itegeko nshikiranganji ryasinywe n'abashikiranganji babiri ubudandaji n'ubutunzi twisunga uko isukari
uburyo bidutwara kugira dushike kuri ya sukari nko mwishirahamwe Sosumo turavye ibikoresho dukoresha kugira isukari iboneke byaraduze cyane haba ku isoko y'indaha mu gihugu cyangwa ku isoko mpuzamakungu ibiciro byaraduze cyane amaze kubona mu mazamwamwe mu biciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 cyo naco cyaratumye tuyumvira kwegereza ivyo biciro abanye ko boca bayitwara ku bwinshi bakaja kunyegeza kugira bayigurishe bya bihumbi 12 ukurumva byo byemewe n'amategeko rero birasaba ko ibiciro bimera nk'ivyegeranye kuri baza ko n'ababandi bahora bikimukiza no kunyegeza isukari ubuhe ntasaganizo bazofise yayitwara kuri 35 acabisha 8 canke 9 ako kanyungu k'igihumbi ikazotuma benshi bavyirukana nivyo amikoro y'abarundi sikirenga mugabo mu bihe nk'ibi bivana n'ukuntu imiryango biteguye abadandaza baratanguye kwizana bayikuye hanze ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 kubera isukari iva hanze mu misanzu hajya ishika izinje ko no muri ayo masoko yo hanze nabo bayirangura izinje twarashoye mbere no kugira inama turi kumwe nabo mu kiranganje kudandaje baratwereka ko henshi bayishikana iri hagati y'ibihumbi 7 n'8 atarana dandaza leta irafite uruhara rukomeye kuko niyo icungera ivyo biciro mu bashaka twebwe ibi ni ibiciro twashitseko mugabo turiko turashiraho ico bita kontabilité analytique ni uburyo bwo guharura neza amafaranga isukari tuyikorera uno munsi niba twayigurishije kuri aya birashobora gushika usanga mu mwaka uza turamanuye canke ugasanga birahindutse hariho rero akarusho ku badandaza ko bahora banidoga bashaka yuko kanyungu ari gatoya isukari yonyene ku muri yaduze maze n'ibindi byaraduze bamusteye ku 2000 ugiye mu kabare kameze neza usanga uyigura 8 ko remesha abenegihugu yuko isukari izoboneka bamwe barabanyegeza bazogabanuka cyane ati turaragiremesheje abanyagihugu ko bagiye kuronka isukari namwe bahora bayidandaza aha ndavuga bamwe bahora bayidandaza mu kinywabi inyegeje bakayiha abanaka abandi bakabima bati ivyo ntibizosubira kubaho ubu igiye gutangwa ku mugaragaro ati umuntu azokwidoraguza mbega mu baguzi hoho babivuga kwiki nabo bo bariko babibona Ishamwe ry'abaguzi ambuko ingingo y'incamugongo cyane ivyo gihe twari twiteze yuko rya tegeko ryugururira igisata c'urudandazwa rw'isukari yabwiwe kugira ingaruka nziza ku muguzi mugabo sivyo bibaye na cane iryo shirahamwe Sosumo ko ari shirahamwe rya leta twari tubyiteze ko yuko rigira regulation mugabo murabona yuko rikiriba mu ya mbere iyo kuduza ico giciro kugira kabiri nuko imvo batanze twebwe muri ambuko turabona yuko zidafashe kuko bavuze yuko ngo bagiye kugwanya speculation twebwe muri ambuko tubona yuko atari byo ahubwo twari tubiteze ko yuko bagira regulation ku buryo abandi badandaza baza bisunga igiciro cabo hanyuma mbere bakatuzanira n'ibidandazwa bimeze neza turabona yuko bizohava bikabigira n'ingaruka mbi ku bindi bidandazwa byose bikorwa mu isukari naco gituma duca dusaba mbere byihuta yuko ubushikiranganje ico gisata gikukira gukora ibishoboka kugira ngo bego bose n'ico kibazo bicare hamwe na cane Sosumo yerekane ya prix de production ngene bayiharuye ivyo tubona yuko ijamo inshuro zibiri bibwirwa ko bifite insiguro aha umukate ibitumbura amafanta inzoga eka ibintu byose byahora bisaba isukari twitege yuko bigiye kuduga cyane aha naciye nibuka rya jambo umukuru w'igihugu yavuga jewe n'umwongere baragije irihanga muri nyine mwandarije irihanga ry'abarundi ndabona yuko ubusuguru bwo ni bwinshi ubu ushika bisa mubwiragira nk'amazo mucikisha genda muri Sosumo ibisigati urarondera umwimbi wagiye ukabura ntabayibazi ati genda muri Sosumo urarondera umwimbi iyo wagiye ugahebura ati nta mwanya bafise none ahandi twosanga ari ingaruka z'ibi bintu akaririmbo ka niyo mwungere mwame mugashira ku muzirikanyi
biragoye suguhangana n'abakuru ibyaha byabo birahishirwa na ngingo nimwe yemwe ibatsinda mbere naho yo kwica umuntu ejo wumva ngo yambitswe izera anyuruje itunga rya leta ntafungwe ngo baracatohoza umukene nyarucari ivy'igitoki kuko ashonje boherwa amaboko imugongo makagapfira yemwe kunembo ukuba kwisi bimaze iki ubwami bwawe mana nibuze uko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha iyo wirirahiye ngo uvuge baca bagucira urwa pirato burya abagabo bararya imbwa nazo zikishura nikabajemwo wiyuhirahiye ngo uvuge baca bagucira urwa pirato batuyo n'umwasi w'igihugu batuwo n'inyanka Burundi reka mugabo nk'abo umukuru w'igihugu ariko aravuga bobo bakunda igihugu kubi reka tuje mu vy'amazi amazi nayo ni kibazo turetse ibujumbura hoho murazi yuko vyayangaye no mu zindi ntara rero naho siyororo reka dufatira akarorero ku ntara ya Cibitoke indwi zibiri ziraheze atana gatonyanga kibonekeza ku mabombo ya Regideso ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Cibitoke ivyo bikaba bitorohereza abagwayi be n'abagwaza kuko baheza bakabura ingene bakora isuku ku mubiri wabo naho bagwariye hadasizwe inyuma ibikoresho bakoresha aho kwa muganga uno mugwayi agwarije aho ku bitaro bikuru by'intara ya Cibitoke aravyigana ubu twebwe urabona mu bitaro rabo bubido bwose buri hajya buragaragara nta mazi ahari ibitaro byobyo nkanjye ngwaje ngaha barije umuganga ati ndonka amazi gute agacambya ati none nje kuvoma ngere kuvura no kuvoma umva rucarubuga giti mwa kino gihe hibonekeza ku bwinshi akaranda k'indwara y'ibihara by'inkende abagwayi n'abagwaza bamenyesha ko amakenga ari menshi narijya batanakironka n'amazi bakaraba iyo bavuye mu bwiherero umva rero urabona harateye indwara isaba ko bagenda bakaravye bagideni ubu hari n'igihe n'umuntu akuzaniye two gufungura atibutse ngo azane amazi mu gusozera rero wa munyeshuri ati tuza twaremeye twiyakiye kweri ibisigaye umuntu w'Imana nukuri kw'Imana kudutabariza sana nayasigayeho Imana yo mw'ijuru n'izotsa urubanza ku Burundi nayasigaye ikaye nta mavugwa ntayo n'ukuri samutse wa muririmbyi ngo nta makuru dufise narwe ntitugira namba n'ukuri abantu twabuze uburyo bwo kuva hano hantu basha n'ingorane voilà abarundi none ga yemwe nimubona ko turi mu ibibazo bikomeye ibibazo bikeneye inyishu rero y'ibi byose mwumva iriho mugabo abo barongozi bacu iyo nyishu ntibayibarigwa ntibayumva na gato barakomantaza imitima uko gukomantaza imitima kwabo bikagira ingaruka mbi ku barundi bose umuti tuza twarawuberetse igisigaye nuko twoza turabibutsa gusa voilà kuko hariyo abantu kumbure gushika n'ubu batarabona yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane kandi izo ngorane tubwirizwa kuzitorera umuti iyi ngwara imaze kumenyekana biba byoroshe no kuyivura mugabo ubwo umuhishahisha aho ugwaye ukahanyegeza abantu iyo ngwara ihuka ikwisha abarundi rero turabe neza ntiduhave tugwa mu gisumanyenzi kandi hari icyo twotegerezwa gukora kugira ngo dukire aka kabi umuntu gushika n'ubu atarabona yuko turi mu bibazo bikomeye uyo ni umwe twama tuvuga yuko yatewe anestesi yarasinzirijwe reka utari bwagire subscribe ayigire agire na jeme afyonde no kuri kakazogera
ibisigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose tumuhaye kaze. Ndizeye ntakekeranya ko umunsi umwe abarundi bazomenya ukuri kose hanyuma uko kuri kugatuma bidegemvya.